bibazo arakuze uyu naho ndacari muto Oyo migani yine abazere ona babesha arakuze uyu nabije vyamwe imyaka ndamuzi ari uyu nyene ari insindagiye uyu imyaka ufise imyaka bavuga ati je imyaka mfise nukuri fo kungira famille hapa ni Afrika babangu ikibazo muga Olegue gusa aritonda wewe ntuzane ngurumva ngo karaciyemwo n'umwana yitonda cyane usara abana benshi basa nawe bisigura oya je ni munsigurire kandi mwe muko muranyinjirira yego je ndafise umuntu twabure muri sona ambwira jewe imfura yanje yitwa Olegue muri sona kuko ifise mutonya wiyo nari wabavukana na massage byose mwaravuye ari bo babiri kumwe niba biri kumwe si hose babihari kwa navyo babihari none umubiri genda performing hariho massage yo mu muhogo twayirusa tubwira yuko azogira yego yarademaye kirya gikorwa amahera araboneka uca ndavayo umengo ntibagiye muzomukoresha na kiganiro umubaza ati okay harakantu ushaka kukubaza ajya amahera mwe mwatoje kuri Olegue acaravayo yaciye ajaye ico conyene je ndibuka yuko umengo yashoboye kuba yarapost ndavuga ati Mungu asifiwe anatoka ila kauli niko nayo kauli niko nayo mugabo tangalia wengine wako na mashida okay wewe leo mubaza kio kauli inaenda wapi yaishikirije kauli oya ikauli yanje kweli tugomba tubatemo indirimbo ya mbere ni video ni clean ni hit song harimo aba master ngaha bakomeye urwego ngo Jesse woza umbo education boy nawe nyene yes bakunze open mic my name is Patrick turi kumwe na bamwe mu baririnzi b'abaraperi mu gihugu cy'u Burundi Kasongo Kingorongoro Olegue Kesi mvugwa mu izina bibazo bimeze bite muri rusange mwakoze indirimbo nziza ariko ntabwira aje kumugaragaro ariko coming soon imeze fresh byari bimeze gutyo kwanze kiya gikorwa cyari kiryoshe cyane so twari happy video yari nka party twako turi enjoying ilikuwa good mood abana benshi abagenzi benshi so numu director mwiza sana cyane shout out to him yeah so diaspora welcome Kingorongoro diaspora yego murakoze cyane meze neza yego ndashimye yari meze neza sinajua tena ni Europe pale baba French so takwakiriye cyane igihugu cy'u Burundi cyo kimwe na diaspora mugenzi wawe amadolari yayanze amadolari ni menshi cyane n'amayuro ku mafaranga amayuro ku mucanga so Olegue welcome kandi rero wewe ngo yohana fashwe neza bino minsi je ibintu biri ku rwego hejuru nta ruhusha ruhusha kugira mariage utegeze eta civil mugabo uranyinjiriye murambone je ni mumfate je mumfate sinkori barajewe murambone murashikana na batatu na bane oya je muri make caraciyemwo mugabo caravuyemwo induru mugabo kiko kirafata inzira ivyo biba bikwiye ndibaza ariko ya gusa arakenewe nyene ko abantu twese nyene tumenya nzoba ugwagwa nivyo turimo fata idarapo kira kitu gusa rege ugwagwa haciye imyaka 2-3 kandi ivyo bigikomeza ega biba bikwiye kunyaruka oya bon twe turacari bashasha turacara ba coming muri biriya bintu uvuga rero ko murije uvuga ko murije ndari Kasongo na Kingorongoro umuntu yagize mariage uvuga ko murije ndari Kasongo na Kingorongoro Kasongo oya abwije nibibamba je nibibamba abajui makauli sikia ngumva yarihebuye je maze kurema album yanje yitwa Shine ni izina ry'umwana wanje kandi ndamwemera kandi vuba foko gusa rero nabanditsu mama wiwe ndamukorera igitangazo kuko yanzaniye umwana w'umuhungu kandi yampinduriye ubuzima for sure Imana imuhezagire cyane kuko nawe uzozana
urazi ko byari imana bariho urazi ko byari imana ariko kubera ko natanguye bisigura yuko kubandanya ari ngombwa yego hahandi nyene canke urimo bandi bakunda guhindura ivyo bafungura hahandi nyene kabisa yego ndavyifuza gose ndashaka yuko umwana wanje Kingorongoro aguma abona ndi kumwe na mama wiwe none Kasongo nawe tumushire mu babitangi jewe mushire mu bana bataragera yego sindagera ariko bibaho kuko bijya bisaba umenye responsibility nanje menga sindageraho ntungumu ntabwo gariho abarerewe ndacari muhiri wako bamumoa ari imyaka idusunika oya ntukangwe n'ubwanwa n'imbeba zirabuvukana okay ukanura kumvise baba yitwa baba n'imbeba zirabuvukana so ntukangwe n'ubwanwa so ibaze arakuze uyu nako ndacari muto iyo migani yine abazere kare babesha arakuze uyu nabije vyama imyaka ndamuzi ari uyu nyene ari insindagiye ariko abantu kubera bamaze kugura cyane babashaka by'amategeko kimwe muri Afrika ni free ubonye imyaka ufise imyaka bavuga ati je imyaka mfise nukuri fo kongira famille hapa ni Afrika babangu nikibazo muga Olegue gusa aritonda wewe ntuzane ngurumva ngo karaciyemwo n'umwana yitonda cyane usara abana benshi basa nawe bisigura oya je ni munsigurire kandi mwe muko muranyinjirira bone mushake muvuga ivyo mushaka je ngumani nwe hari abana benshi azi basa nawe Olegue je ndafise abantu benshi abana babo abantu bamfana baje nkundwa n'abana bacavyara abana dusa kandi bakitwa Baraka canke Olegue ego je ndafise umuntu twabure muri sona ambwira jewe imfura yanje yitwa Olegue muri so kuko ifise mutonya wiyo nari wabavukana na massage byose mwaravuri ari bo babiri kumwe ntibabiri kumwe si hose babihari kwa navyo babihari none umubiri genda performing hariho massage yo mu muhogo urazi cyo bita massage y'umutwe babwira massage yijwi massage yijwi mwe murarizi bijya bintu mvuga yewe ati jewe ndakaze Kingorongoro WhatsApp none bijya yasona mugabo abana bava muri sona sibo nabonze ubawe cyane yego kandi urumvira intwari Kasongo so indirimbo niya vision mwari mufise ubwira ushobora gukoranya abaraperi bashika kuri 3 bane na urimwo niya ntumbero nyene yo guteza imbere umuziki wa hip hop kuhahereza ibintu bikwiriye nka quality y'ama video na promotion niya ntumbero nyene yo kubera R&B yaduze natwe tuduze hip hop kuko Burundi burakunda hip hop ariko ndafise ikibazo baba nshaka kukubaza wewe eski kuri iyi ntambwe utanguranye ya video nkijya nabo se quality nkijya urusiri ko uzobandanya ubaha abantu bawe quality nkazijya ndisira kuko umuziki bujura go je natanguye kuri ile best quality kandi urabona still nguma mpambana kuri ya quality reka nabivuge nuguruke sasa shaka kubaza urisiri kweli kabisa ko abarundi ugiye kubanezereza kuba quality nkazijya ko zijya quality nizo zikenewe yego nimba uno munsi tudahamagagwa muri zo za Trace Awards tuje basi natwe baduhamagani kubera ibintu dutanga biri locally ntabwo bijabuka kubera ko nta quality bifise so nimba wowe twakoze ikikubona kijye kikaza kimeze kujya witanze gose washize mu buryo bwinshi eske urisiri ko uzobandanya shira buryo kuko ilfo ko abantu bari hanze baguma babona zijya quality ziguma zigaruka uri muri bamwe babaserukiye eske urisiri kabisa ko uzokwa muduserukira ibi bintu sinavyutse mu gitondo ngo ndabijemo natekinze more than imyaka 10 years kugira nze ntangure career neza Kingorongoro urazi ndiko ndaslageringa so now ndi ready namba quality zo iri Nigeria mfise passport jawe kimbibe zose
twogenda but awiho nzomara imyaka yose nzokwama shira umuraperi wiwacu kandi sinzobikora jenyene labda Olegue labda wewe twabaye nka family nta kintu nzikorana naho nzovuga ati ndarishe interview kuri MTV hehe turagiye tugenda yes ubwabo umwe nyene nibwo nshaka ko dutera imbere twese ikibazo canje wacishe neza I'm ready man Olegue usosegwe murakoze bize n'abandi babe benshi dukora ibintu bifise quality that's it kandi shout out kuri Landress B umukozi bazi noti ya Kingorongoro yariye guma zana umushira vraiment kari gato ariko naramweretse yuko ndamukunda ariko abakoze amahera ya Olegue sibaza ko mbese aya nukuri kari gato keza Mr Champagne ubiha abandi ngo tubishirire hamwe navuze ati bana manje shaka ko babona ko nagiye muri list ariko nderekanye basi nanje ko kandi uvyerekanye kuri jewe nyene wenyene yego nta bindi gusa reclamation kuri Mr Champagne aragushikiriye murakoze Mr Champagne naheruka agira ngo contribution y'inoti mugabo cendavayo sinzi rero kandi inoti yari yatanzwe sinzi rero yuko bon je nibaza yuko yaciye yakatisha cyatwara mu bandi bantu bagowe bari mu buzima bubi reka tuvyibaza uko kuko ari seho oya bro ushaka kuvuga ntari karavyemeza je sinko ndavyemeza karibaza oya je kubera nzi ubugabo bwiwe bye ntavyo yokora kandi ujye nta kibazo afise c'umuriyoni afuma yatwara mu bantu bariko barasega twayirusa tubwira yuko azogira yego yarademaye kirya gikorwa amahera araboneka aca ndavayo umengo ntibagiye muzomukoresha nayo kiganiro mubaza ati okay harakantu ushaka kukubaza ajya amahera mwe mwatoje kuri Olegue acaravayo yaciye ajaye ico cyonyene je ndibuka yuko umengo yashoboye kubera post ndavuga ati mungu asifiwe anatoka ila kauri niko naye kauri niko nayo mugabo tangalia wengine wako na mashida okay wewe leo mubaza kio kauri inaenda yaishikirije oya ikauri yanje kweli iyo kauri ndibaza yarayitwaye mu bantu batishoboye ujya nyanga mugabe ndabizi nta mahera nayo bari miliyoni 2 kandi ngirwa ko nshimira urunani rwa baririmbyi aba journalist. The song is a hit guys ejo mukabona ikiganiro irukira kuri YouTube muirabe yeah it's a good stuff umwana mubwire kuje mba ndikunda panga ubuzima ama projet ama promotion n'ibindi ni keka jambo bwira abakunzi umuziki nzunzi murakoze aga jambo nogenda mbwiye pana nogenda mbwiye nobwira abakunzi umuziki ndundi nuko itariki imwe ni ejo urumva harasoka indirimbo isa neza amasanamu meza ibintu byose bigwego hejuru abasani beza n'ibindi byose rero mu banda mushigikira ivyo wacu ko twe turahari mu gihe tugihumeka ibintu byose bizuba nta muntu yanka ngo konka nyina ngo nuko agwa amahere oya nuko nyene yanwe kandi uya feeling uko nyene kajonke iryo beto ukarinwa kandi abari yayo mata muto ayo mahere ni ku ruhande mugabo amata y'indani bro ni free zone ndaki nukuri batibagiye yuko aba batipe twose twarimbanye bose Olegue n'ababogare ba mbere ngaha mu Burundi like ni oya ubogare naco umazi n'ababosi bavuga ivyo abogare n'imvura turabakire twararenganye n'ubuzima raba ijoro rya Kingorongoro amadolari ngaha rabugoro rupira aheruka muri Maroc aho kamera sinzi kishika ko kiratwara burura togwiyo ni majeje ndaki ego so twatwipanze tu kanarashimira asante sana ya asante sana message niyo mubandaye mudukurikirana ku mahezo yacu Kasongo Barber Kingorongoro Fabilove murakoze cyane Akeza net turabakunda ni mu rugo.